Hey family, we here at Salcom Worship City Music. We have big announcement for you, a great appointment for you. Oh, I'm Clovis King, as you know. This one, who are you? I'm Gifty Benny. Oh, this one. I'm Adele Ange. Wow, so grateful. I'm with those beautiful lady to announce something bigger, greater for you. Okay, nkuko mutubona hariho Easter Worship Map mumaze kubona kubera iki Easter Worship Map. Ni Easter Worship Map yateguwe na Salcom biciye muri departement yayo ya Salcom Worship City Music. Yes, Salcom Worship City Music. What does it mean? Map? What is a map? Map ni programme canke rendezvous. Really? Uri see? Yes. Cyane uvumengo ni gicapo nka carte, igicapo, a map. Oya numubonana. Numubonana. Okay. It's an appointment canke conference uguhura. Okay, sini ihuriro ni evenement nini yateguwe yo guhimbaza. Nico gituma mumvisemo worship and praise. Kabateguriye evenement yo guhimbaza no gutazira Imana. This place, what can I call that? Izobera kuri terre ya basket. Yeah. Terre ya basket amatariki umengo exactly. Izoba itariki 5 z'ukwa kane ku munsi mukuru wa Pasika. Yeah. Time. I need to know about the time. Umwanya? Yeah. Ni kuva igihe cy'isaha 11. Yeah. I need to know more about time. Tuzotangura ryari? Duheze ryari? Umwanya gutangura ni igihe cy'isaha 10. Yes. Aho benshi mu gifaransa bavuga ngo 16. Wow. Okay, nibaza ko tuzoheza 21h kandi ko biri no kuri affiche. Musabwe kuza ntimuceregwe, muze mu buryo bwiza muberewe udashaka kwibaza. I need to know about kwinjira. Kwinjira ni kura amafaranga ni bimeze gute? Kwinjira? Yeah. Nizindira ku buntu. Really? So grateful. We love you.